Shalom shalom bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi tugiye gufata umwanya mwiza wo kuduga ku musozi w'Imana kugira ngo twinjire mu masengesho yo gusengera imitwaro itandukanye. Jewe ngiye gufatanya namwe aya masengesho, nitwa Abel Mbonimpa. Bene data, birakwiye yuko dusenga Imana, birakwiye yuko twambara ubushobozi bw'Imana kugira ngo dushobore kuzigamwa, dushobore kunesha. Murazi ko byose bibonekera ku musozi w'Imana, murazi yuko ku musozi w'Imana ariho bironkeka, murazi yuko dufise isezerano ryiza cyane umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye. Yaravuze ati muhore musenga, mwami musenga mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Ati kandi ico muzosaba cose data mu izina ryanje azogikora. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 16 ku murongo wa 23. Kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza, nukuri ndababwire, nihagira ico musaba data cose azokibaha mu izina ryanje. Kugeza ubu ntaco mwasavye mu izina ryanje, musabe muzohabwa, ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Imana ihabwe icubahiro. Mwami wacu Yesu Kristo yaradusezeraniye gusenga, mbere aravuga ati kugeza kuri iyi saha ntaco murasaba. Birumvikana ko haracakenewe amasengesho, biracakenewe ko dusenga. Mwene data dusenge, mwene data dupfukama imbere z'Imana, dusenga Imana. Irembo riruguruye, umuryango uruguruye. Yesu aravuga ngo ni jewe nugara ntihagire uwugurura, kandi ni jewe nugurura ntihagire uwugara. Biragaragara neza yuko umwami wacu Yesu Kristo yaradusezeraniye ngo nimwagira ico musaba mukagisaba mu izina ryanje, ngo data azokibaha, kandi ngo data aradukunda. Rero nimuze dusenge bene data, nimuze twaturira Imana, kuko murumva ko dufise isezerano ryiza. Twasezeraniwe ibyiza, twasezeraniwe guhabwa. Irindi jambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokingurirwa. Ngo kuko usaba wese ahabwa, n'urondera wese aronka, kandi ngo nuramutsa yugururirwa. None rero bene data, imitwaro dufise yose ntituyizimbane, ariko reka byose tubizane. Yesu aravuze ngo bizane byose kuri jewe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Rero muri groupe b'amaso, nimuze tuzane imitwaro yose tuyizane, tuyiture ku musaraba. Hanyuma Yesu yeheje icubahiro atugirire neza. Ndakubwiza ukuri, wewe uza gusenga wizeye uraza kwishurwa. Wewe uzana imitwaro imbere z'umwami wacu ukayizana wizeye, nta kabuza Yesu arakugenderera, Yesu arakugirira neza, Yesu arakemura ibibazo byawe. Yesu n'umuganga, Yesu afise ububasha, Yesu arashoboye. Nimuze dusenge kugira ngo umwami wacu Yesu abane natwe. Haleluya. Uyu munsi rero harageze, nagira ngo ndarike abantu bose abari muri groupe b'amaso, kugira ngo mwese aho muri muze dufatanye igikorwa cyo gusenga, dusengere imitwaro itandukanye. Rero muri uku gusenga turagiye gusenga Imana kugira ngo Imana idutsindanishirize. Hari abantu benshi bafise imitwaro itandukanye. Iyo mitwaro yose ndagira ngo nkurarike aho uri hose, maze uyizane, maze dufatanye iri sengesho. Muri iri sengesho turahamagarirwa gusengera abantu kugira ngo abafise ubwoba bwa coronavirusi bongere kwambikwa ubushobozi bwo gutsinda umugera wa corona mu izina rya Yesu. Bongere kwambikwa ubushobozi bwo kudatinya corona, iki kiza cateye isi yose. Bongere kwambara ubushobozi mu izina rya Yesu. Turaza gusengera abarwayi indwara zitandukanye, na cyane cyane abafise abarwayi bagwaye indwara zo mu mutwe. Turaza gusaba kugira ngo aho muri mwese mushire ibiganza ku barwaye, nk'ikimenyetso cyo guhamagara Yesu Kristo kugira ngo abakize, maze abadayimoni barimwo basohoke mu izina rya Yesu.
turaza gusengera ingo kugira ngo zibone amahoro, kugira ngo abagabo n'abagore bubake Kristo, abantu babane mu mahoro, atangorane atantambara ziriko ziraduka mu miryango canke mu ngo. Turaza gusengera abana bari mu mashuri kugira ngo bahabwe ubwenge buva ku Mana, kandi bahabwe gutahura, ndetse bahabwe guhagarara mu bushobozi bwa Mpwemu Yera mu mashuri, bagaragare nk'intumwa z'Imana harya mu mashuri, bahagararira ijambo ry'Imana, bahabereho kubera akarorero keza abandi bana bari mu ishuri bataramenya Yesu. Turaza gusaba kandi kugira ngo ijambo ry'Imana rishike mu madepartema atandukanye mu bigo by'amashuri, kugira ngo mu nzego zose habonekemwo abakozi b'Imana. Haleluya. Turaza gusaba Imana kugira ngo dusabe protection ku bana b'Imana bose aho bari hose, bahabwe urukingo, bahabwe uruvagise, vagise atari ya corona, vagise atari ya bisi, ariko vagise ivuye mu ijuru, ivuye ku Mana. Yesu Kristo yaravuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushika kuri data ntamujanye. Yesu yongera arasemerera avuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhura. Haleluya. Turaza gusengera kandi dusabe kugira ngo habeho kozwa mu maraso ya Yesu Kristo. Hari abantu benshi bakeneye kuhagirwa, bakeneye gutunganywa, bakeneye kozwa, bakeneye kwezwa, bakeneye kuzuzwa ubushobozi bw'Imana, maze bozwe n'amaraso ya Yesu Kristo baharirwa ibyaha. Turasengera kandi intsinzi ku bana b'Imana. Hari abantu benshi bakeneye guhabwa intsinzi mu bibagerageza no mu bibagora no mu bibaburabuza, bahabwe ubushobozi mu gutsinda, batsinde ibigeragezo, batsinde abansi b'abadayimoni, batsinde ibibateza ingorane, batsinde ibintu bibateza imivurungano mu bugingo bwabo, mu izina rya Yesu Kristo. Turaza gusengera kandi abari mu mabohero kugira ngo babohorwe mu izina rya Yesu, ndetse turaza gusengera n'abantu bari muri prison kugira ngo aho bari naho nyene haboneke umuco w'agakiza k'Imana. Abantu benshi bari mu ibohero bongere kuronka ubutumwa bwiza bubashikeko, kugira ngo ubushobozi ikiganza c'Imana, kiganza candiho, gishike na hariya mu munyororo, gishike na hariya ku bantu baboshwe nabo nyene babohorwe mu izina rya Yesu Kristo. Nukuvuga rero turaza gusengera abantu benshi baboshwe n'ingoyi z'ivyaha, abantu baboshwe n'ubusambanyi bakire mu izina rya Yesu, abantu baboshwe n'akaboregwe, abantu baboshwe n'itabi bakire mu izina rya Yesu, abantu baboshwe n'izindi ngorane zose ziri mu isi zabanyoshe zikababurabuza, zikababuza gutumbera umusaraba wa Yesu Kristo, nabo nyene bakire babohorwe mu izina rya Yesu. Turongera kandi dusengera ingwara zitandukanye, abantu benshi barwaye ingwara z'uburyo bwinshi, turaza gufatanya iri sengesho maze dusengere izo ngwara zose. Rero mwene data ndakuraritse kugira ngo duce bugufi dusenga Imana kubw'ayo majambo y'isezerano Imana yadusezeraniye abizera. Mwene data warasezeraniwe kuzigamwa no kurindwa, mwene data warasezeraniwe kwishurwa mu mitwaro yawe yose. None rero duce bugufi aho turi hose, umuntu wese ahari mwiherere, mufate umwanya mwiza, hanyuma tuje imbere z'Imana twambaze iyo mu ijuru. Nuko rero duce bugufi dusenga Imana. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, ndagushimiye, ndagukengurukiye uwera, Mana isumba byose, uri Imana igororoka, uri Imana igira neza, Data wa twese ugororoka. Mu izina rya Yesu Kristo ndongeye kuza imbere zawe, umusavyi wawe, ndaciye bugufi imbere zawe, ntaco ndico ndimvuda umukungugu, ndaje Mwami Yesu nkugana, ndaje Mwami nerekeza aho uri, aho vyagiye ku ntebe yawe yo mw'ijuru, kugira ngo Mwami w'abami wongere Data buja kubana natwe muri kano kanya, muri iri sengesho twongeye kuduga kuri uyu musozi. Uyu musozi turagomba kuwuza ko tugomba kuyagana Imana, turagomba kuyaga nawe nyakubahwa, turagomba kwibanira nawe, turagomba kwibera muri wewe, twibere mu buhungiro, twibere muri protection, twibere mu bwugamo butava. Ndabigushimiye Mwami, urakoze gitandara Mwami, nushemagizwe Mwami, nushigwe hejuru. Haleluya. Yesu Munyanazareti, ni wewe Mana, ni wewe mutabazi, ni wewe Mana, ni ugira neza.
muri kano kanya mwami ndongeye gusengera imitwaro itandukanye, ndakweretse mwami abantu bafise ubwoba muri korona, ndakweretse abantu bafashwe na korona, ndakweretse korona iri ku isi yose, ndakweretse ibihugu birimo korona, isi yose ifise ikibazo ca korona, abantu benshi bariko baratoba mu virusi mwami. Korona imaze gukwira no kurengagira hose, ariko dasavye mwami kugira ngo databuja wongere kuzana inganji yawe mw'isi, itsinde korona virusi, itsinde uyu mwuka mubi, itsinde impwemu mbi za korona. Ndahagaritse mwami propagation ya korona mu bice byose, ndahagaritse umudayimoni wa korona mu izina rya Yesu mu bice bitandukanye. Mwami gendera abana b'Imana, jambo ryawe rize kuri bo, mpwemu yera ubushobozi aze kuri bo, maze wongere kuzigamwa no kurindwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abagwaye bafise korona bakire mu izina rya Yesu. Wewe mugwayi gwaye korona akira mu izina rya Yesu. Ndagusengeye wongere guhabwa imbaraga zo gukira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yesu niwe rukingo, Yesu niwe protection, Yesu niwe kuzigama, Yesu niwe kurinda amajana maza. Uzokwibonera ibitangaza by'Imana byo gukira, ikiganza ciwe kirimo gukira mu izina rya Yesu. Harimo ubushobozi mu izina rya Yesu, harimo inkomezi. Wongere kugumana ijambo ry'Imana mu bugingo bwawe, maze utsindanishirizwe, maze ubushobozi bw'Imana bukuboneke ko. Wowe mugwayi wa korona wongere kumva kuremye, ndagusengeye, ndagusabiye ubushobozi, ndagusabiye gukira mu izina rya Yesu. Korona ihunge maze itekere mu izina rya Yesu, maze ubushobozi bw'Imana bwongere kukuzako, maze inkomezi z'Imana zibane nawe. Wera Mana urakoze, ndagushimiye ko arimo urakiza, urimo urabohora, urimo uratabara. Mwami ndasengeye abagwaye ingwara zo mu mutwe, ndasengeye umwigeme mwami gafashwe n'izi ngwara zimuteza kuvuga amajambo, yiruka agenda ayerera. Ndasengeye mwami umwigeme, mwami yongere gukira mu izina rya Yesu. Ndatunumuye abadayimoni bari muri we basohoke mu izina rya Yesu. Badayimoni muri mwigeme nimusohoke, hunga mu izina rya Yesu. Ndagutunumuje wa mudayimoni wigize gakomeye, wewe wafashe uyu mwigeme ukamugira imbohe, ndamubohoje mu izina rya Yesu. Bohoka mwigeme, kira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abantu mwese mufise abantu mu mago iwanyu, mu miryango iwanyu, ndababwiye ngo mwongere gusengana ukwizera yuko Yesu akiza. Yesu yakije wa muntu agwaye intandara, arashoboye gukiza, arashoboye gusenda abadayimoni. Yesu arashoboye gusenda abadayimoni benshi mu muntu bari bitwa igitero, maze bamubonye barasemerera bati turakuzuriwe, bati uruwera w'Imana. Nuko rero bati ntutubabaze agashinyaguro, maze bongera gusaba kugira ngo basohoke, maze Yesu arabwira ati sohoka muvemwo. Ndabwiye impwemu mbi zose ziri muri abo bantu zisohoke, zivemwo, zigende, abantu bakire, abantu bakomezwe, abantu bazigamwe, babone kuvugwa, bavugwe mu maraso ya Yesu, bavugwe mu izina rya Yesu, babone ubushobozi, babone gukira. Abantu bagwaye intandara, abantu bagwaye ingwara zo mu mutwe, bose mukire mu izina rya Yesu. Yesu araje kubakiza, Yesu arabakozeko, Yesu arabatabaye, Yesu arabagendereye. Ingwara zitunumuke, abadayimoni batunumuke, ibitega, amahembe, ivyo byose aho wanduriye hose, ndakubwiye ngo kira mu izina rya Yesu. Izi ngwara aho zagiye hose zisubirayo, zisohoke, zigende, zitekere, teshwe mu izina rya Yesu. Ingwara z'uburyo bwose ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Uruwera Mana uragororotse, databuja wera. Ndasengeye mwami w'icubahiro uyu mwigeme agwaye intandara, byambaye umutwe mu ziko, ugasanga yakomaguritse ibikomere, ndamusengeye, ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu. Yongere gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwami ndasengeye uyu mwana Yesu Kristo afashwe n'izi ngwara zo mu mutwe, yongere gukira. Abadayimoni bamuzungagiza, bamutesha ubwenge, bakamubuza ubwenge, ndamusabiye gukira, yongere gukira mu izina rya Yesu. Murambike ku biganza, shira ibiganza kuri uyu mwana, maze mumusengere. Arakize mu izina rya Yesu, arakize, arabohotse mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye ingwara z'uburyo bwose, ndasengeye ngo abagwaye sida bakire mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye sida wongere kubohoka mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye diabete kira mu izina rya Yesu. Yesu n'umuganga, Yesu aragukijije, Yesu niwe nsinzi, Yesu niwe mutabazi, ariho kugira ngo akize abantu bose bamwizeye. Abamwizeye bose bizere mu izina rya Yesu yuko Yesu ashoboye gukiza, arashoboye kurokora. Wowe ufise hepatite B ukire mu izina rya Yesu. Wowe ufise ingwara
zo mu maso utabona neza, mu maso harimo ibijiji, ndagusengeye ndagusabiye gukira amaso mu izina rya Yesu. Wowe umenetse umutwe ndagusengeye gukira mu izina rya Yesu. Wowe urwaye mu rubavu wongere kubohoka mu izina rya Yesu. Muntu urwaye kanseri ndagusengeye ukire mu izina rya Yesu. Kira, Yesu niwe muganga. Wowe ufise ingwara z'ubumuga bwo mu mavi harakeneye kubohoka mu izina rya Yesu. Bohoka ingwara z'uburyo bwose, bohoka. Abantu mwese mufise ingwara z'ububabare zitandukanye hose ku mibiri wanyu, ndabasengeye ndabasabiye gukira mu izina rya Yesu. Muntu urwaye igisukari ndagusengeye gukira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, bohora Mwami ingwara z'uburyo bwose, bohora ingwara zitandukanye, gendera abantu bagwaye maze Mwami basenge bizeye babohoke. Umuntu yagwaye ingwara z'ibirozi bamuroze bose mukire, abadayimoni bahunge, ibitega bihunge mu izina rya Yesu. Hari umuvyeyi yipfuza kubona ikibondo, ndamusengeye abona uruvyaro mu izina rya Yesu, maze yongere kwiyungenga, maze azavyara umwana. Databuja wera, oh haleluya, urakoze Yesu. Gendera abantu benshi babohoke bakire mu izina rya Yesu. Ingwara zitandukanye, ingwara z'ubupfu, ingwara zo kutumva, z'upfa amatwi. Hari abantu benshi batumva, hari umuntu atumva agwaye ingwara yo mu gutwi, ndamusengeye kugira ngo akire mu izina rya Yesu. Hari umuntu agwaye ingwara z'ibivyimba bimuvyimba ko ku mubiri wose, bohoka mu izina rya Yesu. Bohoka ingwara zitandukanye, bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu agwaye umugongo wongere gukira mu mugongo, wongere gukira, ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umuntu agwaye ubutinyanka wongere gukira mu izina rya Yesu. Mukenyezi wongere gukira mu izina rya Yesu. Ambara ubushobozi, ambara kwizera. Yesu aravura, Yesu n'umuganga, Yesu arakiza, arabohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima Mana, ndagushima Uwera. Ndasengeye Mwami bari mu mabohero, hari abantu bakeneye ubufasha, bari muri prizo bihebuye batagira cepfo ca ruguru, ndabasengeye Mwami, kiganza cawe kibashikeko, kiganza cawe kibagereko, wongere gukiza abantu benshi bari mu gasho. Turasengeye abantu bari mu gasho babona ikiganza cawe, bongere kuronka ibishinga ntahe byo gutuma nabo barema, magira bagire kwizera. Ni wizere wowe uri mu munyororo, wizere umenye ko Yesu akiza, Yesu arabohora, Yesu arahembura, Yesu aratabara, Yesu arakiza mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye umuntu yazigirijwe n'ingwara z'ubusuma, ico cacu ubusuma cakwizingiriyeko gikire mu izina rya Yesu, maze ubohoke. Ureke ntugasubire kwiba, uwiba ntakongere kwiba, ariko akoresha amaboko yiwe byiza ashobore gufasha, afashe n'abandi. Ndagushimiye Mwami, ndasengeye umuntu Mwami yaboshwe n'icacu ubusambanyi, umubohore icacu ubusambanyi mu izina rya Yesu. Hari umusore afashwe n'icacu ubusambanyi, ndamubohoje. Bohoka, ejo uzoshingira intaha abandi, ubabwire ko Yesu akiza, arakiza kandi agakura umuntu mu busambanyi akamuha intsinzi. Mwami Yesu urakoze ko ari ubohoye. Bohora uyu mwigeme Mwami w'icubahiro yaherekera arindiriye isezerano ry'Imana, yasenze ibihe byinshi, isezerano ryawe riraje, inyishu yawe irabonetse mu izina rya Yesu. Yongera gukomera amashimana mwigeme, ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye Umwami uyu mukenyezi yibana mu nzu ya wenyene, arakeneye kubona ubushobozi bwandiho bumugendera. Mwami wongere kumugendera kugira ngo hajya ahantu hari yongere kugenderwa, yongere kubona ubushobozi bwawe, yongere kumva ijwi rivuganye nawe. Mwami ndamusengeye, wabohoke, bohora abantu benshi baboshwe, abantu benshi baboshwe n'isaku, baboshwe n'ibyaha bitandukanye. Ndabasengeye Mwami, ndababohoje. Bohora umuntu yabohewe Mwami mu maboko ya wa murwanizi, maze yongere kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Databuja. Ndasengeye Mwami ingo abubatse Mwami bariko barasaba basenga baboroga. Ndasengeye umukenyezi yaherekera boroga asaba gutabagwa, wongere kumugarukirako, wongere kumutabara, maze ubutabazi bumushikeko, yongere kubona ugukira n'ugukizwa mu rugo rwiwe. Maze Mwami ndasengeye ujya muntu Mwami yagize ikibazo cy'umugabo wiwe, umugabo we yongere kuza agaruke mu rugo, maze yongere kurera abana, maze ubushobozi bwawe buze, maze hongere kuboneka amahoro, hongere kuboneka umunezero mu rugo, hongere kuboneka ibyiza mu rugo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umugabo, uyu mugabo yongere gukizwa neza, yongere gushikama, yongere kuramiriza, yongere gushishikara no gukomeza urugendo ruja mu ijuru, maze hongere kubonekana amahoro mu rugo. Urakoze Mwami Databuja wera. Ndasengeye umukenyezi
yagize umutima mubi wo gushaka guhunga agata urugo agashaka gutabana, ndamusengeye kugira ngo agaruke yongere kumva umutima w'urukundo, maze habeho kumvamwo kwiyumvamo agatima ko gukunda umugabo wiwe. Yesu ndagushize mu biganza abo bantu bose mwami, ndasengeye ugwaruka, ndasengeye abana mu rugo bagira ingeso nziza, bongere gukurana ingeso z'ubukristo, bakure bizeye, bakure bashima, bakure batazira, bakure baririmba, bakure bahimbaza, bakure basenga, bitaho gusenga, bitaho umuhamagaro w'Imana, bakure bafise ingabire zo gukorera no gushima no guhimbaza. Mwami w'icubahiro, turasabye umwifato w'abana ingo mu rugo haboneke mwami Yesu, ijambo ry'Imana rikomeza kuvugurura no kunagura. Mwami Yesu Kristo, turasengeye ingo muri iki gihe zafashwe zazigirijwe n'abadayimoni, maze abadayimoni basohoke. Ndatuna umuja abadayimoni mu rugo, ndatuna umuja abadayimoni mu ngo. Ingo nyinshi zarafashwe mpiri, zifatwa mpiri n'imyuka mibi, ndabohoje imyuka mibi. Mwami w'icubahiro, ndagusabye kugira ngo habeho protection Yesu, maze iyi protection ituma abantu benshi babohoka. Amaraso ya Yesu Kristo yongere kuza muri uru rugo rw'uyu muntu yahereye kera afise ibibazo bidasanzwe, ariko uno munsi ndamusengeye kugira ngo atangure kuhimbaza. Mukenyezi tangura uririmbe, tangura ushimira Imana, komera amashi Imana, kuko mu rugo rwawe hagiye kuza amahoro, hagiye kuza ibyishimo, hagiye kuza umunezero, ugiye kubona inzuzi z'amazi z'ubugingo, mpwemu yera ziza mu rugo rwawe, kuko Imana irabagendeye, Imana irakugendeye mukenyezi, Imana irabagendeye mu rugo rwanyu, maze murangamize umusaraba, mwitegereze Yesu. Yesu niwe gitandara, Yesu niwe bushobozi, Yesu niwe gakiza. Yo haleluya, urakoze Mahana. Gendera abigeme bakeneye gukira no gukizwa, bakeneye kwambikwa inkomezi. Mwami Yesu, gendera umugeme mwami ariko arasaba kubaka, azabone umusore babana mu buryo bwa Gikristo, atari gucikira cyangwa gucikiza, ariko azagende akoze ubukwe na mariage nziza kandi ibere mu isengero. Maze mwami yego menya kubahwa, nuko urakoze kubyumvise. Ndasengeye mwami imisore ya kino gihe bongere gukizwa neza, boye gushika imihindo, boye gucikiza, boye gukora ubusambanyi, babireke babihebe, ahubwo bijukire kutumbera Yesu wenyene, bakomeze gukorera Imana mukuri no mukugororoka. Yesu ndagushimiye muri kano kanya mwami, turafashe mpiri amadayimoni y'uburyo bwose yongere gutuntu mukave mu bantu, yongere gutuntu mukave mu ishengero. Turasenga ishengero ry'Imana aho riri hose rihabwa ubushobozi, rihabwa imbaraga. Ndasengera amashengero atandukanye kugira ngo abakristo bikangure gusenga, bikangurire guhimbaza, bikangurire gutazira, bikangurire gushima Imana, bikangurire gukengurukira Imana mu izina rya Yesu. Amashimwe yongere kugaragara mu ishengero, amashimwe yongere kugaragara mu bakozi bawe. Ndasengeye abakozi bawe aho bari hose, abakuru b'amashengero, amashengero yose, abavuga butumwa mwami Yesu, abantu bose b'abakozi b'Imana, ndabasengeye ndabasabira mpwemu yera kugira ngo bahabwe ubushobozi bwo gukorana no gusenga no guhimbaza. Urakoze Mana, nuhabwe icubahiro, uri Mana isumba byose. Ndasabye mwami yuko amaraso ya Yesu Kristo kuhagira abantu benshi mwami bariko batakambira Imana mwami, gendera abantu benshi babohogwe mu maraso ya Yesu Kristo, niho dukirizwa ibyaha mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, uhe benshi kumenya ko atahandi hashobora kubonekeramwo agakiza atari muri Yesu. Yesu niwe rembo, Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Jambo ry'Imana avuga ngo ntawe ushika kwa data namujanye. Yesu niwe nzira. Ndagushimiye ko ari wowe uri kurakiza, uri kurabohora abantu benshi, uri kuratabara abantu benshi. Abantu benshi baruhijwe bariko barabohoka hirya no hino, abantu benshi bariko barabohoka. Bohora mwami Yesu abantu baboshwe, bohora abantu baruhijwe, bohora abantu basinzikaye, bohora abantu batagira shinge na rugero. Bohora mwami, muri kano kanya ndasengeye imfubyi, ndasengeye abapfakazi, ndasengeye abatishoboye, ndasengeye abantu bantaho nikora, bose ndabashize mu biganza byawe. Yesu wongere kubagarukirako, Yesu ubabere igisubizo, ubabere umuvyeyi, ubabere umupapa, ubabere byose, ubabere intsinzi mu izina rya Yesu. Hari imfubyi nyinshi, hari abapfakazi bakeneye gufashwa, bakeneye gutabagwa, ubagarukireko, ubagenderere, ubabere igisubizo mu izina rya Yesu. Gendera abana bo mu mabarabara, ubagarukireko, bajya abana bongere gukira, bongere kubona ibisubizo mu izina rya Yesu. Hari abantu barushe, hari abantu basinzikaye, hari abantu banyotewe ijambo ry'Imana. Ndasengera abavuga butumwa kugira ngo bakwize ubutumwa bwiza buvugwa hirya no hino.
mana yo mu ijuru urakoze gitandara. Ndasabiye mwami abantu benshi bahabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Jambo ry'Imana ravuga ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ibyabo nabyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ndetse ni Samariya ndetse no gushitsa ku mpera y'isi. Ndasengeye umuntu wese mwami yahawe igikorwa cyo gukorera agikorana umwete n'ubwira maze atangura ashire kakore kubera yuko mwami igihe kiri hafi. Haleluya, urakoze mwizigirwa, urakoze wera, uri Imana, uragororotse, nuhabwa icubahiro Mana. Ndabigushimiye nyakubahwa, izina ryawe nirishimagizwe, habwa icubahiro Mana. Haleluya, ni wowe gisubizo. Ndagushimiye ko ari usubije abantu bose bagwaye. Ndasengeye umukenyezi mwami agwaye umushishito estoma, mukenyezi wowe ubabara umushishito, fata aho ubabara maze wongere gusenga, maze usengane nanje ibisengesho uvuga ati mwami ndagushimiye kunyijije umushishito, unyijije iyo estoma, imbuza kumva yuko merewe neza, maze ibi byose by'ubabare biveho, nongere kureka kubabara, ubabare burahunze, ubwo ubabare ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Umuntu agwaye estoma kira mu izina rya Yesu. Bantu mwese mugwaye imishishito mwongere gusenga mukire mu izina rya Yesu. Yesu niwe muganga, Yesu arakiza estoma, Yesu arakiza ibindwara zitandukanye. Muntu ufise ubugwaye bwose bwo mu rubavu wongere gukira mu rubavu ndahasengeye gukira. Uwo uceka ivyimba iyo kanseri ndayisengeye gukira mu izina rya Yesu. Abantu benshi mufise ibibazo bitandukanye mukire mu izina rya Yesu. Yesu arakiza, Yesu n'umutabazi, Yesu niwe mukiza. Izera umwami Yesu urakira kuko ari we ntsinzi, ari we bushobozi ku bana b'Imana. Yesu niwe ntsinzi, dusaba intsinzi ku bana b'Imana kuko muri Yesu ariho hari intsinzi. Muri kano kanya turirukanye abadayimoni bose, abadayimoni babicanyi bahunge mu izina rya Yesu, abadayimoni b'abarozi bahunge mu izina rya Yesu, abadayimoni bateza ubwasi n'ishari ndabirukanye mu izina rya Yesu. Ndafashe mpiri ivyo byose ndabigomoreye Kristo mu izina rya Yesu, kubera yuko muri kano kanya duhagurutse kugira ngo dusengere abantu benshi baboshwe n'imyuka mibi, babohoke mu izina rya Yesu. Kubera ko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'ababakuru n'abamwe bafise ububasha n'abaganza isi y'umwijima, nimwe mu mbizano ho mu ijuru. Mwami ndasabye kugira ngo wongere gusuka ubushobozi kuba ariko barasenga bose, abariko baritangana bose, abariko baritandukanya n'icaha bose. Umuntu wese ariko arakizwa ndamusengeye, ndamwatuye ku bushobozi, ndamwatuye ku imbaraga, ndamwatuye ku mihezagiro, ndamwatuye ku kuzigamwa no kurindwa no kuyoboka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, ndasengeye abakristo, ndasengeye abana b'Imana yuko bogendera mu bushobozi bwawe. Abana b'Imana aho bari hose bahaguruke, bambikwe inkomezi, bambara ubushobozi, bambara ububasha bwo gusenga. Shishikara musenge, bene data musenge mwoye kwihebura. Wewe ufise ubukene woye kwihebura, wewe ufise intege nke woye kwihebura, wewe ufise ubwoba woye kwihebura, wewe ufise amagorwa mu rugo mu muryango woye gucika intege, haguruka ahubwo usenga Imana, haguruka wambara inkomezi. Yesu niwe gitandara, yaratsinze urupfu na kuzimu, yaratsinze imyuka mibi, yaratsinze Yezebuli na Apoloni, yaratsinze shetani. Nta bubasha Satani agifise imbere y'abana b'Imana. Ndasengeye intsinzi kubera, ndasengeye intsinzi, ndasabiye imigisha ubwoko bwawe, ndasabiye imigisha abana b'Imana. Bana b'Imana mwese muhezagirwe mu izina rya Yesu. Ndasengeye abana b'Imana, ndasengeye abantu bose bariko barasenga, ndabasabiye ubushobozi bwa Mpwemu Yera bubaze ko bongere guhabwa ubushobozi, bongere kumva umunaguro, bongere kumva inzuzi z'amazi z'ubugingo zitemba muri bo. Ndabasengeye, ndasavye inkomezi. Yesu umuntu wese yaduze ku musozi yongere kuyagana Imana, yongere kumva ibyiza by'Imana bimuzako, yongere kubona imigisha y'Imana imuzako. Ndasengeye gurupe b'amaso Yesu Kristo, maze gurupe b'amaso bongere kubera amaso ubugingo bwabo, maze bahaguruke bongere kurondera Imana. Urakoze Mana, tuje kuri uyu musozi kugira ngo tuyage nawe, tuje kuri uyu musozi kugira ngo twumve ibyiza, kugira ngo twumve amashimwe, twumve umunezero. Ndagushimiye Mwami, imbere z'Imana hari akayaga keza, imbere z'Imana hari umunezero, imbere z'Imana hari ibyishimo, imbere z'Imana hari kuririmba, imbere z'Imana hari amatazirano. Mu izina rya Yesu turataziriye Imana, turahimbaje Imana. Ndashimiye Uhoraho, ndashima Umwami kubw'ibitangaza
ndagushimiye mwami ko ari ukiza, urakiza abarushe, urakiza abaremerewe, urakiza abagwaye intandara bose bagakira mu izina rya Yesu, urakiza abagwaye indwara z'abadayimoni bagakira bakabohoka mu izina rya Yesu, urakiza abafashwe n'indwara z'ibirozi maze ibirozi bigahunga, abariye sumu, abariye ibyica bakabiruka bigakira bigasohoka maze bakabona umwidegemvyo. Ndagushimiye mwami ko ariho ugarukira abantu mu ngo, ingo zikabohoka. Hari ingo nyinshi zari zaraboshwe n'abadayimoni, ariko uno munsi bamaze kuronka amahoro, bamaze kuronka umunezero, bamaze gutangura kumva ibyiza mu ngo iwabo, bafise amahoro, bafise umunezero, bafise amahoro y'Imana kuko umwami wacu Yesu Kristo kuko bagendewe bakabona ibyiza by'Imana. Ndagushimiye abantu benshi baronse inzuzi z'amazi y'ubugingo zitudubiza mu nda zabo kubwa mpwemu yera yongeye kuza muri bo maze bakongera kumva umunaguro. Mwami Yesu ndakwinginze kugira ngo uduhe ubushobozi bwo gushobora gukandagira imisozi tuyihondaguze igisekuzo, maze databuja wera wo mu ijuru, maze mu gihe turiko turaduga ku musozi w'Imana tugende nk'uko Aburahamu yaduze, maze tuze tugarukana ibisubizo. Ndagushimiye mwami kubwo abantu benshi bariko baraza barondera Imana, kandi Imana bayironderana umwete n'ubwira. Ndagushimiye ko ari we gisubizo, ndagushimiye ko ari wowe nyishu. Nuhabwe icubahiro Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushima wera wo mu ijuru, ndongeye gutanga amatazirano, ndongeye kuririmba Hoziyana, ndongeye kuririmba haleluya, ndongeye kuririmba amashimwe. Uruwera Mana, uruwera gitandara, kuko ari ukiza ugatabara ukabohora imbohe, ugakiza abantu bose amagorwa yabo yose. Ndabigushimiye mwami. Jambo ry'Imana avuga ngo muhore musenga mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Muri kano kanya ndongeye gusenga kugira ngo ubohore, ubohore mwami, ubohore isirageramiwe, isirageramiwe n'imyuka mibi, isirageramiwe n'abadayimoni, isirageramiwe mwami. Ndasengeye abantu, ndasengeye ubwoko bwose, ndasengeye inzego zose, ndasengeye mwami Yesu ihanga ry'Imana, ndasengeye abera, ndasengeye abaciye bugufi n'abariko barasenga basaba Imana batakambye Imana. Yesu wongere kubohora, gendera abantu benshi baboshwe n'amangetengete y'abantu, bohora abantu benshi baboshwe n'ibyaha by'uburyo bwose mwami. Hari abantu benshi mwami baruhijwe, hari abantu bakeneye ubutabazi, hari abantu bakeneye kubohoka, ababoshwe n'impwemu mbi, ababoshwe n'ibintazi, ababoshwe n'ibyo baterekera, ababoshwe n'akaronda kabakera babateye mu magwi wabo, ugasanga bigenda bibakurikirana. Ibyo byose ndabituntumuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengera ababoshwe n'ivyisi, ababoshwe n'uguharanira no guhiruka inyuma y'ubutunzi, abandi bakiruka inyuma y'ivyisi ataco bimaze, bagasanga baruhiye ubusa. None rero mwami nitukirukira mwami ivyisi kuko bizoshira, ariko twirukira ijambo ry'Imana, maze Bibiliya yera abariyo dusoma umutsima w'ubugingo. Ndasengeye umuntu mwami afise inyota y'ivyisi, umukuremwo inyota y'ivyisi, umuha inyota y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryawe riravuga ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zokama zitemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Haleluya. Ndasavye inzuzi z'amazi y'ubugingo zongere gutemba muri uyu mukenyezi, umukenyezi yongere kumva inzuzi zitemba muri we, umukenyezi ongera guhabwa inzuzi z'amazi y'ubugingo zidudubize, dudubiza wari bawe, dudubiza muri umukenyezi, dudubiza umukenyezi. We mukenyezi wagwanye intambara, uri mu bibazo, waranesheje. Tsinda, tsinda, tsinda abadayimoni, tsinda impwemu mbi mu izina rya Yesu. Niwongere guhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera bududubize. Haleluya. Urakoze mwami, ndagushimiye mwami, niwe ukiza. Abantu benshi bagiye kubona ibishinga ntahe byo gushingira intahe, kubera yuko imigozi igiye gucika. Ira migozi iracikaguritse, imigozi y'abadayimoni iracikaguritse, imigozi y'imyuka mibi iracikaguritse, imigozi bantu mwese mukiri mu byisi bisohokemo nimubivemo, maze muhungire muri Yesu. Murwanye wa murwanizi, nawe azobahunga. Mwirukane shetani mu izina rya Yesu, nawe azokwiruka, kuko shetani yaratsinzwe. Yaratsinzwe, nta bubasha afise ku bana b'Imana. Satani nta bubasha afise ku basenzi, shetani nta bubasha afise ku bakristo, shetani nta bubasha afise ku bantu basenga bejejwe. Nico gituma wowe usenga ugomba guhagarara mu nkomezi, maze usenge wizeye
wizere Yesu umwana w'Imana yadupfiriye ku musaraba, kuko Yesu yavuze ati mbega ntimurushe mubana amaso nanje, ati nimusenge mubane nanje n'isaha n'imwe. Yesu ariko arasenga mu ishamba Getsemane, yongera gusenga, asengana umubabaro, maze yariko aragusengera, yariko aransengera. None natwe birageze, birakwiye ko dusenga muri ibi bihe isi igeramiwe n'abadayimoni bazamutse baduze kugira ngo batere isi. Birakwiye yuko dusenga, tugasengana umwete, tugasengana inkomezi, tugasengana imbaraga, tugasengera imitwaro itandukanye, tugasengera abana. Wewe mugabo ufise abana, niwongere gusengera abana bawe mu rugo, abana bawe ubigishe, ubatahuze iby'Imana, ubasobanurire iby'urugendo ruja mu ijuru, ubatahuze kugira ngo abana bakure baza agakiza, bakure basenga. Wowe mugabo ugomba kubera itara urugo rwawe, maze ukamurika itara ry'Imana rikaba muri wewe, maze ukabera abana icitegererezo mu bikorwa by'Imana. Mukenyezi nawe senga aho uri hose, komeza gusenga, komeza kuduza amashimwe yo gutazira. Turi ku musozi w'Imana, uno musozi w'Imana ni umusozi tugomba kudugako tukawusengerako, nk'uko Aburahamu yaduze akaduga ku musozi w'Imana. Rero birakwiye ko natwe twibera kuri uyu musozi. Uyu musozi ni umusozi w'ibisubizo, ni umusozi w'inyishu. Muntu uriko uraduga kuri uyu musozi uzohabonamwo ibisubizo, uzohaboneramwo amashimwe y'Imana. Niwagenda ufise amashimwe, ugiye utidodomba, ugiye utihebuye, ariko ukagenda mu nkomezi z'amasengesho no kwizera. Jambo ry'Imana avuga ngo izera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe bose. Nuko rero nimusenge ntimuje mu mashamabi. Muntu nusenge, mwene data nusenge, woye kuja mu mashamabi. Yesu n'umuganga, Yesu arakiza, Yesu aratsinda intambara z'ubwoko bwose. Yesu nta na kimwe kimunanira, byose arabishoboye. Ndagushima, yo haleluya. Yesu urashoboye, niwe utsinda intambara zose. Kandi ijambo ry'Imana rikomeje kutwereka ngo hamwe n'ikibagerageza ngo Imana izabacira icanzo. Nuko rero mwami, ndagushimiye ko ari uducira icanzo kuri buri bigerageza byose. Mana mwami, muri kano kanya udutabara, uturokore, udutabara, udukize iby'isi, udukize ab'isi, udukize abansi, udukize ababisha, uduhe kuyoboka, uduhe kwizera. Mwami Yesu, abo n'abadayimoni, izo ni impwemu mbi, turahagaritse impwemu mbi zose iyo ziva zikagera, turahagaritse ibitero byose iyo biva bikagera, turahagaritse ingwara zose iyo ziva zikagera. Mu izina rya Yesu turaturije ibigirwamana byose, turaturije ikintu cyose cyitwa ikigirwamana kiriko kiraza kutuburabuza, kubuza yuko turamiriza, turabifashe mpiri mu izina rya Yesu. Turahagaritse ibitero byose mwami, turafashe mpiri cyitwa icyaha kiriko kiraburagiza, kiburabuza abana b'Imana ko basengana umwete, turabikujemo mu izina rya Yesu. Icitwa icyaha turakiranduje, turacirukanye. Icitwa icyaha gitsindwe mu izina rya Yesu. Icyaha cyose turacirukanye mu izina rya Yesu. Ibi byaha byose by'uburyo bwose turabyirukanye. Ibyaha bisendwe, abadayimoni basendwe, imyuka mibi isendwe mu izina rya Yesu. Byose birasenzwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turahamagaye umuriro wa mpwemu yera wongera gutongora ikimazi mwami Yesu, maze amasengesho tusenga abikimazi abe mubavumota neza. Mwami, ndasengeye gurupe b'amaso muri iki gihe turiko turasengera hamwe. Wewe mwene data aho uri hose, aho uri kurasengera, niwakira ubushobozi, niwakira ububasha bwa mpwemu yera, ububasha bururutse kugira ngo bushikire kuri umwe wese. Umuntu wese ahabwa ubushobozi, ahabwa imbaraga, ahabwa ububasha mu izina rya Yesu. Senga usengana umwete, usenge wizeye. Yesu n'umutabazi, Yesu arakiza, Yesu arabohora. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ndabigushimiye kubikoze, ndagushimiye abantu babo hose, ndagushimiye abantu bakize, ndagushimiye mwami imitwaro yishuwe, ndagushimiye abantu bapfunguwe mu bwasho barimo, ndagushimiye abantu bagenderewe, ndagushimiye abantu basubijwe, ndagushimiye umuvyeyi agiye kwibungenga, ndagushimiye mwami uyu muntu akize intandara, ndagushimiye mwami uyu muntu akize abadayimoni, ndagushimiye Yesu gendera abantu b'inzego zose, ndagushimiye mwami. Muri kano kanya turasengera abategetsi bo mu nzego za leta, bongere guhabwa mwami Yesu Kristo kuyobora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Maze mwami, turasaba umutekano isi yose turayisengeye, turasengeye umutekano mu isi. Ndasengeye umutekano mu bihugu byose byo ku isi. Abakuru n'abafise ububasha bo mu isi bategeka, ubahe gutegeka mu mahoro mu izina rya Yesu, kugira ngo mwami tube mu mahoro dutekanye, dutekereje. Ndasengeye amareta, ndasengeye abakuru b'ibihugu,
ndasengeye mwami inzego zose, ndasengeye inzego washizeho zose kugira ngo mwami Yesu Kristo bategeke nk'uko ugomba, kandi imigambi yawe barikora muri bo no mu mitima yabo. Uwera Mana ugira neza, ndabigushimiye Data, urakoze Mana, habwa icubahiro, uruwera uruwera uruwera, izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe niryubahwe, tubyambaje dushima, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo atubambiye ku musaraba, amen.